Ikaze inshuti mukunzi ibiganiro bitanu kuri The Real TV show nko gusanzwe ubizi ni cyenye na Aldo ndakuzana ibigaye batandukanye ahatandukanye rero nko gusanzwe ubizi nakwemereye yuko nzogenda kuzana abanyempano mu bikorwa bitandukanye rero hano imbere ya kamera nko kuri kurabona twicaye muri BUJUMBURA Night Club aho ubona yuko ari kibanza kimeze neza wagasora dufasha ku mashusho kugira ngo ubandanye ukibona gisa neza gitekanye ndakubwira ufise umukunzi ufise umugenzi ufise inama ushaka ahantu hatekanye ivyo bintu byose ushaka aka night club kameze neza kari pose ahantu no kuri kwimana canke piscine uzombwira nawe uzocushira muri commentaire nimba amaze kuhaza hama utubwira ingene wahasanze harameze neza nukuri hari n'amapiza ameze neza hari misi bagira promotion vuba ngiye kubikubwira mu rutonde rumeze neza ntaza kwihenda ndagushiraho na menu kugira ngo wirabire ibimeze neza rero kumwe na Fura nzima Aldo umusore avuka mu Buyenzi mwa kino gihe bamwita styliste de la nation tipa akora amakoti ameze neza style za zindi za costume bavuga ngo ni za mtama never ucuzibona ndiko ndavuga uko ucuzibona za costume z'amabara atandukanye ama style atandukanye arakora impuzu z'akaranga arabokora na za mpuzu bamwe bavuga ko ari izo muri Afrika y'Amajepfo umusore rero akaze gose ni kaze cyane kuri The Real TV show ego murakoze cyane meze neza ego Franzi makuri misi ni meza cyane mtamu jewe sawa je ni neza cyane nabonye kimwe mu bikorwa byawe hari umuntu higeze kunyereka profile yawe ndabona ama fashion canke ndabona impuzu wambara aranyereka utuntu shona arambwira ati twose ni watwishonera ndavuga intore se gihembe aho karambwira ati uyu muntu agoshoneye oca wiruka arambwira ati tujya tuntu nkunda kwambara rimwe na rimwe ni wahora tuncishirizako bimeze gute umwuga wo gushona na cyane mvuga ngo ama costume mu bwoko butandukanye waje gute bihuriranye he n'ubuto bwa Fura nzima Aldo murakoze cyane kuri ico kibazo cyiza cyane umbagije hama kuvyerekeye umwuga wo gushona ni ibintu nakuze nkunda cyane kuva nkiri muto usibye kuba narabikunda no muhira n'ibintu novuga ko ari umwuga w'umuryango hajya na papa wanje asanzwe shona kuva kera nkiri muto nkiri muri amashure abanza narabona muhira bashona nkabona abakiriya ba papa bava muhira bishimye kuko papa yarafise system hari ukuntu yakora impuzu zibaye nyinshi akazikorera muhira sometimes baraza kwipimira muhira nkabona ingene abantu bavuye hajya babiriwe baryohewe nkumva umenga no vyiga na jewe nkabimenya niho guca negera mutama nkamubwira ati mze aho ubona na jewe ndifuza ko nuza ndakora akazi nk'aka kiwawe abantu bakava ngaha bishimye abantu bakaryoherwa bakambara neza no mu kibano bakambara neza nuko kuca ndamwegera mugabo urazi abatama arakubwira ati banza wige wa mwana we ndamubwira ati mutama sinohibishure kubera imyuga reka basi ndagukundire nige ariko nige unyereka utuntu duto niko kuca ambwira ati grand vacances igeze uzuraza kuri atelier ndafise abahungu banje bagurikirikirana ntari hafi bakwereka niko guca ndabikunda cyane maze kugera kuri tele nsanga ni ibintu byoshe nsanga ni ibintu byiza cyane byarandyohera mbere nakuze nkunda kubegwa na jewe nico gituma nakintu ntitamwo ko noba umwe mu butuma abantu babegwa muri quartier canke mu gihugu mvukamo nakuze nkunda kubegwa bituma gutyo numva nanje rimwe notuma abandi babegwa aho mvuka mvukamo hari bamwe bavuga bati cyese nkundi impuzu z'ibitambara je ibintu by'amakostime si ibintu byanje kwambara amashati nkaca nshaka itisi si ibintu byanje byukuri hari umuntu ivyo bintu atabikunda canke kuba ari kubera atarapima kugira ngo akoregwe n'umuntu abizi hamabone yuko ivyo bintu bimufitiye nga mbega hari umuntu atabegwa umuntu abegwa gute umenya ko umuntu aberewe n'ikintu gira umukorere ryari mu ncamake umuntu nta muntu numwe atabegwa muri nosi bivana n'ibintu aba yambaye bivana umuntu aba yamwambitse naho bumeze gute ni ngombwa kubegwa dufatiye nko ku bantu hari abantu bihenda ngo abantu bavyibushe ngo ni babegwa ninde yakubesha umuntu avyibushe arashobora kubegwa neza cyane nk'akarorero intore se gihembe ni umuntu nambika cyane
aravyibushe cyane aravyibushe vraiment mu bantu bavyibushe no mushiramo mugabo hari ukuntu ndamwambika akabegwa cyane ku buryo anzanya n'abakiriya aba bakiriya bakunze ngene wanshoneye bakunze ngene wanyambitse shaka nabo nyine ko bashonera shaka ko nabo nyine wobambika no kuvuga je umaze kuntumbera n'importe ukuntu bumeze utegerezwa kubegwa iyo ni ngombwa ego bigufata umwanya ungana gute kugira ngo urabe umuntu umenye ibimubera ingene biba bimeze bo kubera bisanzwe bindimwo si ibintu nanguye hirya yejo yego novuga ko ari ibintu nakuriyemwo nibifata umwanya muremure ikintu cya mbere mbanza gukorera ko nkorera ku kintu wowe usanzwe ukunda ndakubaza nka color couleur ibara ukunda kwambara canke uprefera cyane kwambara cyandagikorera ko nkaca ndakubaza n'ama size ukunda ari abantu bakunda izibegereye ari abantu bakunda izitabegereye hari n'abandi bakunda izisamba hari ukuntu ushobora gushonera umuntu imuzi utamwegereye kandi kamubera oversize ego oversize okay hari ukuntu ushobora gushonera umuntu imuzi mwegereye kamubera bo ucuraba rero hari n'umuntu ashobora gukunda ibintu vyegereye bitamubera kumubwira ati wowe rero ko ushaka ko ubegwa aha waje kugira ubegwe ni waje kugira wambare reka rero ngaho tugira ngaho hagenda gutumbereye nturamenya ngo costume canke impuzu zimbera ziba zimeze gute par exemple je ndakunda impuzu nyegereye na cyane cyane ipantaro ego naho rimwe ncishamwe nka kubita vy'ama oversize ego kugira mvuge nti ebana je ndagiye kuri buja boom hari abantu bameze neza ndo umusore akirondera ariko umukobwa ategetse kumbona mboyerewe ntancishe mwijisha baza kumbona haje ndiko ndarondeza uza kumenya gute ingene mbegwa kandi utaranyambika na rimwe ugishika gusa mbanza kukubaza SK wewe amagu yawe na yahe okay kenshi ushaka ko umuntu abegwa muri we bivanye n'ibintu yambaye akunda ego tufate nka wowe ukunda izikwegereye ndakubwira ati antuka izikwegerezo kubera ukunda ama oversize nazo nyene ndashobora kugira ati zo kubera rero nkorera kuri gu yawe na sho yawe acamenye ingene ndabikora neza ku buryo bikorwa neza canke uraja no kuri internet ukaraba umuntu tungana ikintu kimutoka cyane navyo nyene uravyitiza canke ari ibanga ry'akazi ngaho udashaka kubera bo tugirageje kuraba uri umu styliste wambika abantu uguma wiga bishashe okay ibiharawe hariho n'igihe havuma ugusanga harawe nk'ibintu vyegereye ku buryo hari mu minsi yeza rigeze kuharagwa n'ibintu byagutse amaja hasi okay bita party hari umuntu ashobora kuza kuvuga ati zakera zagarutse gushasha ego hamwe ashobora kuza ukamubwira ati antuka naho zigezweho mbona bitoba vyiza cyane vyambaye wewe kuri wewe ego reka twambare skin ijya igegere ku maguru rero umuntu ubanza kumubwira ukamutegura mu mutwe ati wewe wambaye uku wobegwa kuruta uko wambaye uku bivanye n'ingene umubona mu kindi naco umuntu ushaka ko abegwa ashaka kumubwira ati cyangwa ukamubaza cyangwa ukamusaba ko yogwa ifoto ziwe yambaye yasohotse umuntu ashaka gutumira aje ku kazi avuye guhangayika kurondera ubuzima ugasanga ushobora kumureagisa kimubona ukamusaba ati washaka kunyereka ifoto yawe wambaye costume shuraba costume ariko arambara canke akunda kwambara kwacu zikorerako biramaze gushika ukambika umuntu kwera ko urubanza runaka rutuma yambara costume ndavuga izi costume nyene izi costume suit atayikunda akakubwira ati ibintu byo nkunda ni just urubanza hama inyuma y'urubanza akazogaruka akakubwira ati burya byari bisara narabonye amafoto cyako uzonkoreye costume biramaze gushika cyane byakiriye gute kenshi cyane mbere ivyo bintu biri mu bintu byamaye intege cyane kuko nibutse hari umuntu yaje ambwira ati jewe urubanza rugahera no kwitana sitahana ndisiga mu rubanza ndayigabira umuntu mugabo urubanza rwafuye guhera yaciye abaza umufasha wiwe ati mbega yakotiriye hajye usanga abantu bagiye gutwikura bagahindura bakaza bambaye izindi muzu z'imico kama asha urubanza rwafuye guhera yarabagije umufasha wiwe ati mbega sha undangira yakoti ijya koti ngene kugenda ndayambaye jo mu misa
hakiri kare cyane urumva Okay. ariko arabintera inkuru agarutse ndamushonera yindi byarangyoye cyane birama intege kugeza n'ubu niho naciye nkuraho icyo kivugo cyo kuvuga ati nta muntu ntumbera areke kubegwa cyangwa avuge ngo nazoshobora gushonesha ikibaho byavuye ngaho nyene kuko n'umuntu akuze yambara ama jeans n'umuntu w'umufundi yesara amatara abona amatisi ntibihura urumva mugambi ati asha nzorondera umwanya ngiye gusenga nambara aka costume kanje n'agatisi kanje neza ndyoherwe kuko nasanze ari ibintu by'amateka ego ivyo ni ibintu byagiye biranyespira kandi sindakubesha naho utarambara ikoti n'umunsi wa rimwe nta munsi uzokwambara ikoti ngo wanke kusubira kuyambara. Hariho rero kimwe mu bintu vyatumye jewe navuze nti ndabaye impressed ni n'uyu muntu ni iki kintu cyuko umuntu umwe akurangira uwundi akakurangira hama je ikintu nkunda gushimikira ko ni umwanya w'abatayeur kuko ndazi hari benshi twagiye turakorana kubera ko je ndo mu bantu bake bakunda costume ntazi ko yibabera canke itababera ntavyo nzi ariko kandi bayikunda ariko kandi umwanya turakunda kuwupfa ugasanga n'urubanza nayishonereye rurarenganye nagiye gukotesha nkaza kuyambara mu nyuma mu bindi ikintu cyanyoheye ni umwanya uko nagiye ndumva bamwe mu bagenzi bavuga bati ujya n'ukuri umwanya bagije uwundi ati umuntu yagukushoneye costume mbona asuye kunyereka ifoto ya wa wundi yanyereka arambwira ati uyu yambwiye indwi turanamubwira ati reka tugire indwi zibirambwira ati indwi costume zizoba zitunganye umanaginga gute umwanya wawe wo gutunganiriza uwakwituye hama ukamuhera igikorwa ciwe ku mwanya mu gihe murondegwa na benshi ubwo siko kantu gashobora gutuma wewe no musa abantu bakwizera cyane kubera ko bataya badakunda gukoresha umwanya we kubera ko umwanya uhagarara ko cyane kuri ico kibazo cerekeye umwanya bivanye n'ingene nakuze mbona abatayere benshi bavuga nabi babidodombera kenshi wasanga bakonta ku mwanya bafatira ku mwanya rero je ndiko ndiga kushona navuga ati mana uzomfashe nzokorera ku mwanya simbe umuescro simbure n'umuntu amamazi kuko iyo uhuye n'umuntu wacereje ku muzu yiwe nukuri gufata nk'umwansi yego cyane nukuri naho umusaba amazi nashobora kuyaguha rero naciye niga ukuntu nokora ni reserva nokora n'inguvu ku buryo ndose nka komande y'abantu 10 vuga ati uje ukomaze kumuha insomene reka undi ndamuhe 2 semaines ankundiye sava atankundiye tuzofubuza rero kintu cy'umwanya ndacubahiriza cyane ndakunda umuntu antumbera tukazoguma turabagenzi wasanze ari giki gituma batayo kenshi umwanya bawutakaza ugasanga yakubwindwi zibiri ari gukamara amezi 3 tararonka umuzigo wawe bose no bimenya mugabo amata nsumira ni question y'uburyo kenshi biva ku question y'uburyo kuko urabona hajya mudo ya avance ya avance siyo tugenda gufungura yego niyo tuce tukora materiel tukagura ibiba bikenewe kugira impuzu ihagarare neza rero iyo bagwaye avance ukacubanza ukayicumitamwo nk'ibiyeri cyangwa ukaca urabati reka ngende muri club kanaka utabanje kugura ibikoresho ni hahandi umunsi wa rendez-vous gera ata materiel na munsi uragenda gutora impuzu ugasanga wo wayihaye aricaye si kuvuga ngo yabuze ivyo akora hari igihe usanga ibikoresho byaraheze yarabiriye cyangwa yabikoresheje utundi tuntu rero je ndagerageza iyo umaye materiel ugashira discipline mu bikorwa materiel nkabanza kazigura kwanza imbere yuko haruri izindi dépenses canke haruri izindi besoin kurazi bivanye n'imashine pardon bivanye n'imashine turirwa ko ipasi turakarirwa n'akanyota cyane rero sinshira imbere ako kanyota cangerageza nkabanza kwanza nkagura le materiel nkagura ibikenewe nkaca menya ati reka mfate kamwe ibikoresho nabikuze ibyo nzozidukira ku kazi yego urakoze cyane hari rero bimwe mu bintu bamwe mu bajene bariko baravuga bamwe ugasanga bariko bararaba ama style agezweho y'ama costume kuri internet bamwe baravuga bati no munsi mwa kino gihe umusore uretse yuko bamwe bavuga bati abakobwa bakunda amafaranga bamwe baravuze bati abakobwa barakunda abahungu basa neza hari aho bihuriye wowe ugerageje kuraba n'abakiriya ufise ingene bigenda biragenda
Ico kibazo ni ciza si wowe wambere ukimbagije. N'abakiriya barabimbaza ariho n'abakiriya baza babimbwira ati nukuri hari ikintu cahindutse utanguye kunshonera utuntu abantu baramvugisha neza inkumi zisigaye zinamuza ako kantu karangyoheye cyane sinomuvuga izina n'umukiriya umwe yigeze kumbwira ati nukuri bazi ikintu ndagukundira iyo nambaye impuzu washonye yambuzi banyinshi zauraberewe ziba nyinshi ashara mansiona ko inkome zimuvugisha ego ashashira wakabijya ngo nutahora nyandikira nza mbona anyandikiye ati salji asi birabaho asha ako kantu kara ndyohe cyane no kuvuga iyo udutumbereye tukagushonera rimwe ni shirt ni ngombwa ugaruke ego hari bavuga rero ati ujya mu ntavisa amareba kenshi bikunda kuvuga nk'abantu bo mukorana ugasanga we baratonda cyane ugasanga ukubiraza ndamaze gutemberera mugasinagira amahigwe kwa ko nasanze ufise abakiriya yego hamwe nasanze haraba abantu b'abakongomani bariko barahura inoti nyinshi ndavuga ati bana batuye kwetu uko banatumia pesa sana yego wewe uraheza ukavyakira gute baramaze kuvuga yuko uri mu bantu bakoresha kandi kantu ari inkomezi z'Imana canke inkomezi z'amaboko Imana yaguheza gije sha ivyo bintu biramaze kuvugwa mbwa gusa waragirijwe kukoresha iburozi ego okay bo byavuzwe n'abantu nyene usanga mukora akazi kamwe bakubati antuka ibintu nibishoboka ngira bashobora kuba yaraduze ruguru ngo basokuru ibintu nk'ivyo ariko secret nimwe ukora akazi ugakore neza ugakora ugakunda kandi ugerageze kuryohera abaza bakugana umukiriya no muko haje umukiriya niwe boss wawe umukiriya niwe watumye ubaho gerageza kumuryohera umuhimuzi ku mwanya umuhimuzi sukuye nta mpamvu nimwe izotuma atagaruka ego hama byo kuvuga ngo mareba ibiki no ndizera cyane Imana kuko Imana niyo nabo bafuma banashima bavuga ko uja nabo yabaremye wizera Imana situ ego asante sana niyihe mico maze kwambika ukavuga ati by'ukuri je ndamaze kwambika abantu bakomeye Imana ihezagirwe ihishimwe cyane kuko yarampezagiye ndamaze gukorana amateka ukabona ati ndikondera muri televiziyo nk'umutegetsi runaka yambaye ikintu nakoze vraiment araberewe biranaryoje ikintu cyambere ndamaze kwambika abapasiteri benshi cyane abakozi b'Imana novuga nka ngerageje kubaharura bararenga ijana ari abakozi b'Imana baba ruguru bakaza shisi ndabashonere bavuga ubutumwa haro nibikorano bikomakomeye nga mu gihugu uzawumva biza kubera nko kuri jardin public ukumva haraje umukozi w'Imana azoba ari muri ico gikorane akanyegera ati ndagusavye nyambike ndagusavye unshonere nzobense neza imbere y'ishengero iyo hagiye umuntu wo mu muryango ko muhira barakijijwe akavuga ati pasire yari yambaye neza yari yambaye neza pasire ndi akambwira izina acha nibuka karije namushoneye birangyohera cyane hame ikindi kintu naco kindyohera kote y'abantu badutwara abategetsi kumva umutegetsi kanaka ya gutumbereye ati ndagusavye unshonera akantu nzo kwambara ngiye mu nama canke ngiye hanze birangyohera cyane ndafise urugendo muri Miss kanaka birangyohera cyane ikindi kintu naco aba bantu tujya babivuze abakongole ababanyi baranyitura cyane baje barakunda utuntu tumeze neza cyane gose barakunda kwambara kandi ndabakunda cyane rero aro benshi baba bafise n'ingendo usanga bageza Canada bageza Australia barakunda kunyitura bagende baberewe cyane bashitseyo azokwambara ikoti yashonye nanje biramaze gushika abantu ba diaspora bagaguha ibipimo ubashonera impuzu uzobarungikira ego nkuko twara tubibona kwa Oscar baje kugura impuzu imiryango yaje kugura birashika kenshi nibihe bihugu ba diaspora bakunda kwitura arije ni batubona baze kuvuga bati Belgique ari abari muri Belgique ari bari muri Canada hari abari muri Etats-Unis hari n'abandi bari muri South
haro n'abandi bari muri Australia nari nahavuze ego Mhm. barakunda kunyitura cyane kandi ndabashimira cyane ego dusubira kwibutsa yuko uwo kwifuza kwambara yaba impuzu ya mariage dote babandi bakunda kwambara impuzu z'akaranga uno musore arabikora cyane ariko kandi ndashaka utumirire abakunzi bawe abatazi tushe yawe ko turaza gucishamwe amafoto hano tigwa gasora aza kubidufashamwo bagukura hehe akabijya iwawe gatandukanye n'abandi bataye batumye baba desu cyangwa baba disappointed nakahe bo kuri wawe akanya naka ego mfata kanya ndabatumire ndabayikaze nkaba nkorera ahefo ya bata ahantu hahoze ka agence ka smart uca winjira tu juste mu rupango ugumye ubandanya ni atelier ucushikirako hama abantu benshi barakunda kumbaza ati eske kubera iki utakunda kwishama message muri Facebook iki nobaha inimero niyo binyorohera inimero ni 68 903 471 hama no kuri Facebook ndashaka kubishura abatara following kuri Facebook canke Instagram. Facebook yanje ni Dani Aldo ama Instagram ni Dani Aldo Furanzima. Nimba utara following muri Instagram genda following uzura ama post uzura bishash ugenda ugire na j'aime kuri Facebook hama unumbereye nuzo kwicuza numbere uzobirwa kuruta na jewe bibutse shonera abahungu gusa canka abadamu n'abakobwa nabo barimwo ubwoko bwo okay shonera kenshi apa nini shonera abahungu ntama abadamu shonera ni benshi nibajya baba bashaka ama costume baba bashaka impuzu zimeze nk'iz'abagabo dufate costume bakashaka ya chemise cyangwa bashaka ama style ari aba mama n'abadamu babikunda kenshi niyo ndipya model za costume z'abakobwa ntazikora ndazikora cyane ivyo nakora by'abakobwa naho ndabikora buke buke n'ibintu by'amaribaya makanzu cyane mugabo costume pantalon gilet chemise ndabikora neza cyane ijipo ego okay ndagushimire cyane nanjye ndagushimire boss reka nizere yuko cyo tubatembereza kugira ngo tubereke ingene vyifashe reka ndagusabire yuko imana yo gutiza amagana n'amafaranga je nitwa Allen the realest one ariko kandi rwa gasore ari behind camera kibanza ciza ni BUJUMBURA night club nakubwiye ivyiza vyaho birasaba uze kugira ngo wibonere byinshi ariko kandi jeudi haba hari special ngaha promotion imeze neza cyane nikaze kugira ngo wihere ijisho ibinyoma bitaza kuba ari byo byuzura mu mutwe wawe. God bless.